igashira ku mutima iyo nkwiyumviriye mukunzi wanje bega kakabarua Let's go. narungika waragasomye cyangwa nturagasoma ko ntigeze ndo unka the feedback Akazuba ka mu gitondo kanyibutsa bya bihe, akabeho kamugoroba kakanyibutsa impumuro yawe mukunzi wanje mbega uracyariho cyangwa ntukiriho je mfise ubwoba bwo kutazongera kukubona mama mfise ubwoba ko boba barakuntwaye cause it's long time ntumvise akaji kawe Ooh la la. my love oh send me one message izi nkumi so ndagukunda fo ugwacu wavuye kure uravyibuka oh my darling uribuka isezerano wasezeranye tukimenyana none ubu nicyo gihe ugaruke dushinga urugo ndacakurindiriye mukunzi wanje akazuba ka mu gitondo kanyibutsa bya bihe, akabeho ka mugoroba kakanyibutsa impumuro yawe mukunzi wawe mbega uracyariho cyangwa ntukiriho je mfise ubwoba bwo kutazongera kukubona mama mfise ubwoba ko boba barakuntwaye cause it's long time numvise akaji kawe my love oh send me one message ariko ubundi ndiko ndinjira muri mwuga numva umenga twobandanirizaho numva umenga nibaze twokwigomera yuko inyuma yako karirimbo wacu usubira kumwumva kamena sino yo batagira umutima indirimbo ija guhera hariya mu nyuma turandika duti zobandanya ibintu niyaboneka turatubandanya ibintu nivyahereye hajya ziva utuberera nka babandi duhe version nzoyiba habonetse yes udusanze ari byo bintu turimo you are welcome twariko turayaga ku bintu nk'ibi indirimbo nk'izi ibintu bigaragaramo akaranga cyane indirimbo yawe twinjiza muri sujet neza nibaza ko ari ibintu biza gufatira umwanya munini n'abakunzi ba Explosive bakunda Burundi bakunda igihugu nibaza ko mukanya bakubonye bacabona umwe mu bantu bagerageje gukora indirimbo igaragaza akaranga k'igihugu cacu ndamukiriza abakunzi ba Explosive then tuje twinjira mu kiganiro nyezina numva no babwira nti ko ndabaramukije cyane yes Imana yatize kumva neza cyane muri uno mwanya kugira ngo dushobore guteramana akini numva norenza katari kubashimira yes amazina ni Zivan mazina y'ubustar ako kandi hajya ngo mbere yuko umuntu agira amazina y'ubustar afisandi mazina y'abavyeyi yo kuri karanga muntu kenshi abatari yes nikamuyandi cyane mu mazina yandi atari y'ubustar hari umuntu ashobora kuba ari karakura bakavuga ati ujya mu tipe ntari karababesha ngo yitwa Zivan ndayishimiye Deodi ndayishimiye par exemple ndayishimiye Bartazar why not cyangwa ndondera Mathias why not zonashika yes amazina muri ayo yose muvuze ntaririmo ariko jewe amazina nahawe n'abavyeyi yitwa niyo ngabire Pamphile bose je twiganye kuri matematike basanga baci ahubwo je anashaka aba Pamphile nibaze yuko atari benshi nzi
kuko nta bantu benshi twahuye ni muri ya mazina usanga afise abantu bake yes turi kumwe na Zivan canke niyo ngabo Pamphile mu bantu niyo ngabire Pamphile ku bantu basanzwe bamuzi babagenzi be baba bariganye bandi baba barakuranye babandi bamuzi kuva kiri muto twabazaniye umuntu wanyu twabazaniye muri rivyi wanyu Ningabiro ni igihugu gidasanzwe no muri ariko aragerageza gukora cyane ni muto sigito ariko araruka mugabo kandi nubwo ariko araruka azanye ubwira n'inguvu zidasanzwe haba mu masanamu no muri audio ariko aragerageza gukora biraboneka ko ari umuririmbyi ashaka gushika ahantu ashaka kazoza keza mu muziki wiwe Zivan you are welcome. Thank you so much. Ibintu birameze neza unawaka mzee karibu muri explosive yes nice sky twakoranije na nino ndirimbo ya Zivan ariko kandi iyi ndirimbo mu kudukoranya ije yinjira ni missing ije ninjira mu bintu twariko turayaga ko muri kano kanya vyerekeranye na zino ndirimbo mu miririmbire mu nyambaro no mu bikizi bazifisa gatushe kakaranga k'ikirundi numva shaka kuduhera hano hantu nyene Zivan wewe akaranga k'igihugu cacu umuco w'igihugu cacu uvuze iki mu buzima bwawe umuco canke akaranga icambere coco ico novuga kivuze kujewe nk'ubundi novuga ko ariyo ndero ya Burundi ya buri murundi wese umuco w'iwacu turafise ukuntu twe nk'umuco wacu meze yes bisigura ngo umuco wacu kuri jewe ikintu gikomeye cyane gose kuko nuno munsi niwo ngiramo akarangana ko niwo uwo muco nyene novuga birafite aho bijya guhurira rero ico bivuze kuri jewe ni ndero muri rusangi duhabwa n'abavyeyi bivanye naho umwe wese yagiye aravukira rero ico novuga akaranga canke umuco muri rusangi n'indero ya buri murundi wese kubera iki vyagaragaye cyane muri no ndirimbo yawe haba mu nyambaro haba muri beat ndazogarukana gato yimunye mumbwira igituma ino ndirimbo yatangiye bavuga ngo ni afronanga mugabo tubwire kubera iki wahagaragayemo cyane inyambaro z'igihugu ibintu vy'umuririmbire wanashaka vyo twariko turavuga vy'igihugu nivyo mpejeje gusigura narashatse kwerekana akaranga mu ndirimbo narashatse kwerekana uwo muco wacu uko abarundi tubayeho na cane cane rero sino bivuga ko ikintu kirekire gose kirenze ko nashatse kubigaragazamo nk'ikintu cambere gishasha mu ndirimbo yanje kuko ndafise izindi nasohoye ariko iyo ni ya mbere bigaragayemo nashatse kwerekana uwo muco wacu meze gute ko karanga kacu kameze gute iyo ndero nasiguye irihe muri ivyo bintu nico yes indirimbo ni missing muri kano kanya turiko turayibereka turiko turanayaga ko ibintu byinshi twakwica hirya no hino ariko kandi no ndirimbo iri ku rubuga rwa YouTube rwa Zivan barashaka kugenda mukaba namwe muri irabira amasanamu yawo ku masanamu yawo kubiki noneho iyi ndirimbo ya missing iri muri za ndirimbo muri iyo ndwi iheze zari zagisibije kabisa abakozi ba explosive barayitoreye muri za top 3 muri iyo ndwi iheze iri ndirimbo yawe yarakiriwe neza cane novuga ati ku bakunzi ba explosive canke n'abarundi muri rusangi Zivan wavyakiriye gute wari uvyiteze go indirimbo yawe iza gukubita ikagenda nko wari uvyiteze canke byukuri ntaco nigeze nitega muri bijya bintu vyabaye kuko indirimbo zisohoka z'abarundi ni nyinshi kandi zikundwa ni nyinshi turetse jewe mfise indirimbo nke hari n'abafise indirimbo 100 n'izindi zirenga canke bashobora kuba barantanguriye mu muziki je ntarawuzamo muri urwo rutonde gose nari muri abo bantu kuko tugerageje gutondeka abantu twako turahiganwa nk'urujya mwanya nabantu novuga yuko bashobora kuba barantanguriye umuziki imbere ariko rero je kubiza mubu hama hakaba kijya kintu cy'ukuri naratangaye kuko nta nteguro nigeze ntegura ngo bizoshoboka ariko narumiwe ahubwo mbonye ati kuko je sinariko ndanabikurikirana naziye mbona umuntu anyandikiye ati indirimbo yawe bigenze uko kura kuri YouTube view kuri sanga nyene vyabaye ibintu byatari ndavuga ni kumbe buke nibo biraza ni buhoro rero naranezerewe navyakiye neza nubwo atavye nari niteze Zivan umaze igihe novuga ati kitari kininiya muri uno muziki ukurikije ugiye kuraba ku rubuga rwawe rwa YouTube nimba atari rushasha canke utarahinduye nka babandi vyama bishikira ibintu vy'ingorane ugasanga mu bahindagura
kigendo kakiri gitoyi 7 mois muri no muziki w'u Burundi vyaje gute dutera inkuru gatoyi vyaje gute byatanguye gute kumva yuko ubu muri jewe kuba umuririmbyi ca mbere nohera ko sinobehesha ngo babanduza bumva buri kintu cyose umubajije ngo narabirota nkiri muto cyane ngo wapi vraiment kuririmba ntaho nigeze ndabirota nkaho kizoba igikorwa mu bikorwa nzokora imbere ahubwo jewe nari umukinyi w'umupira w'amaguru gose warota kuba Cristiano fo canke Mbappe je nakina umupira gose kandi cyane rero nibuka nakije nakinira mu Rumonge nibuka narigeze kuba maire biter saison zine zikurikirana au niveau ya province muri kariya karere yama championnat bora mu karere yes championnat zine zikurikirana urumva aho vyukuri ho umuntu abakina rero jewe indoto yari kuzokina yego vraiment biza guhinduka gute rero ikintu cagiye kubihindura tuma mfata niyi nzira yo kuririmba ica mbere twebwe muhira turi abantu turirimba kenshi nubwo nakina uwo mupira mu wundi mwanya turi muhira akenshi wasanga turi kuri gitari ngo turavuze ni naho vyamviriye uvuze mwebwe twumve wewe twebwe famille abo tuvukana gusa twaca twicara muhira tukavuza gitari tukaririmba rero mu nyuma muri jewe ndavuga nti reka nige gitari basi ndayimenya uko nyene nzoze ndiririmbiriza indirimbo z'abandi ndayiga gitari ndayimenya dutangura rero kuza turaririmba n'abagenzi kwibarabara tukamara umwanya mu umupira wari wahagaritse narawukina ufite ivyo navyize kugira ngo mvuge nti reka ngira ingabirano basi zibiki tukaza turaririmba kwibarabara tukamara umwanya munini vraiment nava gukina nkoga nca ntora gitari tugasohoka kwibarabara tugatangura gukora rero mu nyuma abagenzi baravuga bati uraririmba neza uzohore wipima wiyandikiriza iwawe nivyo Jesse ivyo wanje nibishoboka rero ndabandanya nkina umupira ariko mu bihumbi 2018 papa wanje je niho yitaba Imana amaze kwitaba Imana je gukina naziye numva ndebukiwe asante sana kabisa niho naziye numva umenga ndadebukiwe kuko yaramfasha cyane gose mu vy'umupira nze numva umenga ndavyanse rero niko kuva hariya rero canza ino kubandanya amashuri ariko mbandanya nkina kwakunda ariko ndavuga ati wapi gukina je ngo mandabihebe nkinyi gihe kirekire ariko nta kintu ndabona kivamo kiriko kiraboneka Edo Piste Sanu wari karagusupport si hari mu runo mwanya ego bakuru banje baramfasha ariko ndavuga ati no reka nipime mu yindi nzira urumva reka nipime mu yindi nzira ndabe basi hoho niko gutangura kwandika indirimbo ziwanje yes ndandika imwe nahereye kuri gospel wanashima turayisohora na famille twayisohoye turi batatu tuvukana irasohoka ndasohora iyindi gospel nyene ndayisohora na Petite Sœur zaja kuri YouTube ziriko ariko ziri ku rubuga bitwa kuri channel bitwa Best Family yari famille yari famille donc mara badinzi ba gospel yego izo nije nazandika kandi azitorera umudiho tukaja gukora ico gihe nawe peut-être twaruzi kuzohava umuririmbyi wa gospel nkitangura kwandika nandika zivanze zose n'izindi ariko ngiye gusohora nasanze nato izo za gospel ariko si kuvuga ngo nari napanze kuzoba umuririmbyi wa gospel mu bisanzwe umuhamagaro wari kuri gospel indirimbo ya mbere irasohotse zaciye bigira feedback ya gute wapi indirimbo yarasohotse irasohoka abantu barayikunda nyene abashoboye kuyikunda abayumvise abo yashikiye barayikunze baranatubwira ati dusubire muturirimbira kandi niko kuririmba rero na Petite Sœur nayo iragenda rero mu nyuma niko kwiyumvisha nkuko notangura jenyene rero ireka nimenye niririmbane jenyene nja gucagura indirimbo rero cantoriyo Never Rush yes niyo je nahereye ko nka jewe niko kuza bukebwe rero ndaririmba uno musi uramaze akanya katari gato nkuko na Sky yari karabivuga hafi imyaka 7 mu muziki uri kurakora imbere ko tugaruka kuri ino ndirimbo yawe missing ubibona gute muziki w'Ubujumbura ubona gute muri kazoza uwo kubaza experience maze kugira ikintu wo uvuga ko coba hicaye muri kano kanya subiriramo ikibazo umuziki game ya Buja Flava uyibona gute muri rusange game ndayibona kuri jewe ndayibona neza nubwo harimo ibintu bimwe
bishobora gutuma umuntu ashobora kuvuga ati ndadebukiwe nk'akarorero ariko ku ruhande rw'iwanje je wahongeza uko biriko biranshikira ukuntu biriko biragenda je ndashima ndabibona neza nabivuze nti nubwo hariho utuntu tumwe tumusanga dutuma vraiment umuntu yovuga ati reka mpagarike basi kuko birimwo kandi ni vyinshi. ikintu cambere kimaze kukubabaza muri game kuvuga ishikaye cagutushije uravuga ati this iki kirankubise kabisa cabaye icaha kwandikira umuntu ntanyishure birasanzwe mu buzima umuririmbyi kumwandikira bisanzwe canke gute umuririmbyi washaka featuring si kuvuga featuring no urashobora kwandikira umuntu ufise ibindi bintu ushaka kumubarira bitari ivyo rero ikintu novuga umuntu yivoronsa agatora telefone umuzi akakwandikira message ukayibona yishure tu tora telefone soma message ishura nubwo ico kintu wanditse abandi bakora bayita ama broadcast ama broadcast canke mu gifaransa bayita ama diffusion rero umaze kumenyera kuzarungikira abantu ama diffusion naho uramukanya naho uramutsa cyangwa uri muri abandi bakora ama diffusion no jewe vraiment ivyo sivyo ndimo cyane sivyo gusa ikintu navuze suko nkunze gukoresha telefone cyane ngo nandikira abantu bose bite ni sawa iyo bishitse nkatora telefone yanje nkandikira umuntu bafise impamvu ndamwandikiye rero kutanyishura haba harimo ikintu werekanye kitari ciza ziva ndashaka abantu banse kukwishura bikakubabaza baba bari basanzwe arabaririmbyi abaproteri bari bari mu gihe kategori abo bantu banse gushaka kwa sino hari abantu twandikira message bagiye batandukanye usanzwe familia n'abantu batishura message kandi ko biri kose muri famille nta muntu yandikira ntanyishure n'abaririmbyi muri rusange ico kibazo kirahari mvubagiriza baragara ico kibazo kirakunze kuhaba ariko sinzi ico kizana nako oya kirazwi biravye Zivan bo baguhura kene cyangwa ni experience uvuze ngo bo baguhura peut-être kuba subiramo ivyo nyine kene experience wera hari akantu iyo peut-être umuntu mwandikiye abona yuko agusumba peut-être akanoti cyane arashobora kukureka kukwishura bivanye nuko ibibaza kugoma mucoreshe ana kandi kantu ko kuba ufise experience agashaka kwanga kuguha umubonano kugira ngo ya experience wewe ntuyigaragaza cyambere no vuga subukene mu barinzi ba Kenya nturimo oya kameme turarabira no kubikorwa wakoze nta muntu yoba Kenya nta mafaranga aramubonekako iyi video iri mu bintu byinshi yakorewe kwa General abantu baje gutamba ni club culturel ihunja ibintu byinshi byagiye biragaragara muri ino video byonyene tugiye kuri audio kwa one way biragaragara neza ko ino dirimbo turanabishikako irimo akanoti kenshi subukene chikibazo nacho ifiti subukene ndafise ivyo nkenye ariko muri rusange subukene vraiment cyane ivyo bintu byo kwigarisha umuntu yuzura n'abatunze babandanya barondera bisigura ndafise aho ngera nka kwa ariko subukene Zivani yatubwiye yuko yamaze gushika uyo yarababeshe yo muntu nzomwibagira ntebe uyo yarababeshe n'aba basiyoni bande babandanya barondera kandi aribo ba boss dufise ariko ntagihama buraca kavuga ati biya bihumbi 10 ko bitaza nibiki bisigura ngo nta muntu yuzura ngo arakwije ngo aricaye bisigura ngo rero naje ndafise aho ngera nkavuga ati ahantu sindatobora ariko muri rusangi dufatiye muri rusangi ntibareka kunyishana ni kwera ubukene ico ntikirimo hama Zivan utaraheza uratwiganira histoire isubira inyuma wavuze yuko wari umukinnyi neza cyane hama mu nyuma uradebukirwa ucuja mu muziki hari akantu wasinze wavuye mu muziki wavuye mu mupira uja mu muziki directement mu mezi indwi umaze gusohora indirimbo 4 kandi ama video ubwo buryo canke iyo shaka riva he
jewe muri jewe igituma nkora iki chance nkakora ikindi nkakora je ndakeneye gutera imbere vraiment kuravyumva jewe ndakeneye amafaranga ndakeneye ubuzima bwiza kandi ivyo bintu vyose ntushobora kubishika kutiruka ico kirazwi rero igituma iki canka nkasimbira mu kindi nuko ndiko ndarondera ikintu ciwanje ya kuko ibintu dukora hari igihe ukora ibintu vire mugasanga sigwawe ugakora ikindi ugasanga sigwawe urumva ugakora ikindi ugasanga sigwawe rero igituma jewe nkora kimwe nkasimbiza nkakora ikindi nkakora ikindi nuko je ntarafata ikintu ciwanje neza ndakibona ati niki uyu munsi rero ndi mu muziki ndiko ndashakisha ndabe ko ari ivyo ko ari bwo buzima bw'iwanje nateguriwe kuzobamo ninasanga atari ivyo uzohindura uzomenya igihe ariko atari ivyo gazivana hari igihe ushobora gushika ahantu ukabona ati vy'ukuri je narakoze ahubwo ico kibazo nyene nico nagomba ndakubaze ahantu nyene niho nagomba ndakubaze ko watubwiye ati jewe passion yanje numva yuko ari ukwikinira umupira kandi wanashaka papa yaransapotinga hama monyo bamaze kwigira ndadebukirwa ndabura support yiwe nkumvumengo ntibikiri ibintu byanje ibi bintu byanteye ubwoba kumva ico kintu wari kimaze mwigihe wamaze kugifata yuko wamaze no kubona igicapo kiri imbere ingene ushaka kuzomera swati hari umukinyi yakwenspire uvuga ati unye vraiment niwe muntu wanje ntegezwa gusa nkuko ntegezwa kumera nkuko nyene ubwo nyene ntihazova hagera igihe n'ubu buryo bwose uri kurashira mu ma video yawe izi nguvu zose uri kurakoresha ugasubira ukadebukirwa yivanye n'ikintu ronaka ugasanga usigaye uri kuraregreta ubu buryo bwose wakoresheje mu muziki. Merci beaucoup. Icambere ivyo bibaho mu buzima bw'abantu. Hari igihe umuntu ashobora gukora ikintu vy'ukuri agashikana kumva adebukiwe akavuga ati nubwo natakaje biriya vyose ikintu ndagihevye ivyo birabaho kandi sije jenyene mu buzima ivyo oni kubaho bizi urashobora urabona ahantu tuhora tukuraba kuri televiziyo kenshi harashobora kuzogera igihe ukavuga ati je ndiko ndaraba mu nzira ndiko ndacamo hajya ahantu nagerageje ariko ndahevye bivanye n'impamvu zawe ariko sivyo rero jewe icatumye ndebukirwa kinini ahanini ego vyarazananye kuba uyo mutama atariho yarakiri ariko na periode narenda bikozemo yari ndende atacurabona kuravye batagenda bibonamo burya umupira urabisha fo nk'imyaka nkingahe ukina umupira nyinshi vraiment nyinshi yashika nka witi irenga twe twatanguye gukina mu makade tukiri bato tugenda turaduga urumva ico gihe cyose ndagiharura rero urumva uyu mupira w'iwacu vraiment hariho ukuntu harimo inguvu nyinshi mu mupira ariko ugiye kurabira nabo baronka ibike par rapport y'abandi turetse no gufatira ku bandi by'ukuri kera ubu ngo carakemutse sinzi Imana ariko isinzira je umupira zayo ntubu ndawukurikirana nta ego abakinyi turabafise beza ariko ibintu binjiza sikirenga gose vraiment sikirenga cyane rero hari igihe ushobora kwa muri uri kuratigita mu kibuga wiruka akagera igihe uvuga ate bana imyaka 8 10 15 jewe reka ndonderera handi kwabaye kuja kwirondeza handi suko ntari kubibandanya ariko naravuze ati imyaka ni myinshi uwumfasha cyane si hari reka ndonderere mu bindi bintu gerageza handi reka ngeragereza amahigwa handi handi hari igihe no hashika bigakunda yes nisabe mu buhinga bw'ivyuma badufashe numero ya telefone itangure kuzagira ngo abantu batangure nabo nyene kwibariza ibibazo byabo zivan turi kumwe muratondekera message kuri iyo numero muraza no gutelefona kuri iyo numero muratubwira ibibazo bibabakiye arico mushaka kumubwira kumuterera ikibazo mushaka kumubaza araha kugira ngo abishure zivan twinjire muri missing neza na neza tuyishikemo afronanga kubera iki iBreezy kubera iki featuring iBreezy kuko ntiyigeze aririmba mugabo twamubonye ko kuri featuring twabonye ko kantu ka afronanga kubera iki exactement icambere na mbere novuga iBreezy ni featuring nivyo ariko ntaririmba ariko arafise impamvu arimo canke hariho impamvu ituma yabaye featuring icambere ni featuring kubera agaragara amasanamu yiwanje ico ni cambere muri misari na hit gose gose ikigira kabiri mu mabeking y'indirimbo hari ahantu yashize makabeking kiwe nubwo utumvirije cyane utoshobora kukumva ariko ikintu catumye cyane ashobora kugaragara mu ndirimbo ni kubera uwo mudiho w'indirimbo asa nkaho ari we yawutoye utoye gute salo
Bujo TV, allo. Yes, Buja TV. Yes, mambo vipi? Yanyere, yautoye gute? Ni Stine Shasha yakreye. Ni wewe washisura mubwira ati dukire akantu, ni wewe yagupropose. Vyagenze gute? Yes, vyagenze gute kwanza kugira wiyumvire yuko uja gukorana nawe hanyuma muce murema kijya kintu. Je nta musi n'umwe nshikira muri beat. Jewe na gitari yanje mu nzu ndicara vyose je ngena nabiteguye. Ngena natoye umudiho ko ntizogenda sigura ni wagiye wabiteguye. Indirimbo zanje zose niko ndazitwara. Credit rero kuye kuja kuri wa pana Ibreeze kuko beat ngaho ni wayaranjije Ibreeze aza ku executive wakoze. Gusanzwe ngaho indirimbo kawaida ni wo wayikoze. Neza cyane. Ngenda kubwira impamvu rero. Je miso sindazitwara nazikoze. Kuvuga nti nkeneye bigenduka ariko Ibreeze nawe arafise vraiment ubumenyi muri ibi bintu. Kuko muri studio urashobora gutwara indirimbo ugasanga irahindutse n'ukuntu wayitwaye birahindutse. Yes, of course. Jewe iyi missing narayitwaye ndayitwara nayikoze vyanje kuri gitari. Ndayimushikiriza arayikora maze kuyikora yumva ayikunze cyane kuko yarabimbariye. Indirimbo yaje ndayikunze gose. Na Davina mufame wiwe amaturi kumwe muri studio kenshi bata iyi ndirimbo ni nziza. Rero maze ko bimeze uko Ibreeze arambwira ati rero kiriho jewe ndiko ndayumviriza ukuntu imeze kuri uku kuntu twayikoze cyari ikindi kintu nkeneye kuyongeramo. Urabyumva jewe ndagikore wewe Ibreeze nti wewe vraiment dukoranye igihe kirekire uko indirimbo zose ni wazikora niza abandi urazikora zikaryoha nta mpamvu nimwe ivyo ntovyemera bikore. Navuyeyo twayikoze je ndataha isaha 8 z'ijoro yarahejeje ayindungikiye mu batangaye nagiyemo kuko bijya bintu vyose bitangura niwe yiyumviriye aravuga ati okay ivyo vyinanga ibiki nibiki ibyo bintu vyose ko aravuga okay rero bivanye n'ibintu nayishizemo twebwe kenshi dukunze kubakira kuri Afrobeat. Ibi vyose aba bose bavuga ngo Afronde bubakira kuri Afrobeat. Bivanye n'ikintu umuntu yayishizemo rero nico yitwa gwiyiwe. Rero iyo Afronanga kubera ko harimo inanga tukaba tutamenyereye gose indirimbo nyinshi gikunze kuba mico kintu indirimbo zubu yagifatiye ko rera yitwa Afronanga bivanye niyo creativity yiwe yashizemo. Nico gituma rero nanje twaciye tuvugana dutoke rero reka wowe uje muri video kugira ngo bigaragare ko koyuka voilà uze kwerekana umudiho wawe voilà nico cyatumye kasanzwe ari na brands. nigeze kumva abantu bamwidogera Zivan bavuga yuko yoba abatereza ama projet y'indirimbo zabo Ibreeze mugabo wewe warayikoze saa 8 z'ijoro yaramaze kuyigura aba yaguha. Nigeze gura n'umuririmbyi turanabakira ngaha akavuga ati indirimbo yanje Ibreeze yarayigumije aza kwimaheza igihe kinini. Wewe kugira ngo aca binyarutsa anavyivangemo cyane umuriha abandi bamurisha incuro zibiri canke nakabanga ukibira n'abandi baririnzi kugira bamenye aho bamukubita kumbure nabo nyene barabishaka ko abanyarukiriza ibikorwa nko jewe ico novuga kuri ico kintu burya iminsi yose nta kintu kibura imvo nta kintu kibura impamvu. Nimba vyoshika akagira umuntu aja gusora indirimbo yikamara amezi 5 haba hari impamvu yo ko nawe uramaze kuvyumva uramaze kumva iyo myidogo mu baririnzi sikuri we gusa nabandi muntu ndavyumva. Rero hari gihizo mpamvu zishobora kuba zabaye kuri abo babiri ari ugasanga je ntizankozeko ugasanga je nagiye birakunze muri uwo mwanya ko ibintu binyaruka. Zimwe muri izo mpamvu wibaza ko zo bari izahe? Ntazonze izo mpamvu ntazonze ahubwo uwo byabaye ko azovuga izo mpamvu. N'abatayeri papa wabo n'umwe. Yes ntimutume mvuga nabi ku kintu cy'abatayeri. Sibana watubwiye ati indirimbo just naliteze yuko izoba hit cyangwa abantu bazoyakira kuraho. Indirimbo akimara kuyiguha saa 8 deja we mu mutwe waciye wiyumvira yuko indirimbo yawe izoshika he waciye uyigirira nk'iyihe projet kuko ni igikorwa deja neza cyane mu bisanzwe. Jewe icambere naravuze nti cyukuri ndatangaye bivanye no kuntu indirimbo ije umengira remeye uko kuntu rero ya Jimez ndibaza mugerageje kuraba mu masanamu y'indirimbo zose ego ni nziza ariki irazidomina ukuntu bivanye no mu director yayikoze muri izo nzira zose urabona aho hantu tware aho ni Mwaro mwaduzi Mwaro twagiye ahantu kure vraiment je ntari bigerenje
ico gituma twarashitse imwaro tutatura deviye ahantu kure ivyo ni John kimwe Elare mu vy'indirimbo yabizanye yaguhaye yaragutembereje mwana yarantembereje yarampaye abantu benshi urumva kandi yagutwaye n'amafaranga menshi menshi vraiment ega niyo guha gusa no kugutwarira gutwara oya iyo ndirimbo yarampaye amahera menshi Eh. sinobesha vraiment ni menshi ikintu cane cane cakuzimvye cabaye ica imbere yuko ucubandanya ico kibazo na Isiska yarakubajije ikintu coba caranzimvyemo John Elare cambere azi ubwa mbere murabizi ivyo ikigira kabiri izo déplacement zo gukura abo bantu bose mu Bujumbura nkabatwara hari N'iribura ry'ibitoro ga Mutama. uzi n'ukuntu bimeze natwaye imiduga ine abantu bari buzuye box zibiri ni iyo ngiramwo n'iyindi y'umu grand frère abo bakobwa bihunja vy'ukuri vyantwaye uburyo buremeye kubatwara kubamenya kubaha amafaranga yabo Kubahemba, ivyo gusangira vyose vyabajewe rero urumva kuduga kugaruka guteranya amahera ya John Ibreezy nawe nyene si make vy'ukuri vyarantwaye amahera cane Ibreezy dufashanya ibintu vyinshi jewe kandi uko bimeze yes bivanye n'ivyo dufashanya ni nkuko nubwo ntoba ngiye gukora indirimbo nshobora kumuha amafaranga canke nawe nkavuga nti harakantu ndimo ako kantu niko gatuma ikiboneka inyuma y'amasaha ngaho ubugenzi burahari ubwo bugenzi nyene nabwo ubwo bugenzi nibwo butuma inyaruka oya turabaje vraiment ariko bishingiye ku bikorwa ego vraiment yes subira inyuma gatoyi target wari ufise cyumva indirimbo ukavuga ati indirimbo iraremereye wari uyiteze kwiga target nari ifise narifuza yuko iyi ndirimbo yoba indirimbo iza gutuma Zivana amenyekana uwariwe abantu baza iyo ndirimbo nashaka ko izotuma Zivana bamenya uwariwe bivanye n'ukuntu yagize ama consommation bivanye n'ukuntu nayumva bivanye n'ukuntu famille nayo yayikunze iravuga ati iyi ndirimbo ni nziza ndavuga ntuko biri kose iyi ndirimbo ndiko ndaraba igicapo ndabona neza ko ishobora gufita ahantu iyo nterura ikantereka nubwo hari iyindi iri nyuma yitwa Patriote nasohoye ariko yo nta video ifise ni lyrics ni video lyrics nayo narayifuza ko ivyo bintu ariko ntivyakunze gose ariko nubu ico kintu ndashaka giharanira kuko ndakeneye no kuyikorera video nayo hariho impamvu nini ya cyane izotuma ndayikorera iyo video rero missing mu mutwe harimo vraiment ko ariyo ndirimbo izotuma Zivana bamenye uwariwe kandi biriko biraba biranaba banashaka kadusome gato ya message kibaba ati hero mwiriwe neza mwakoze kutuzanira Zivana twari dufise igishika cyo kumubona hama indirimbo missing ni nziza cyane bega katigeze yishura iyo akura amahera yo gukora umuziki na burya bizimvye ubwo ntafise akanti kazi nitwa Ferdinand bamukanyosha ndamwishure bashaka kumenya je ndafise akazi nkora kandi ako kazi nakazi ntigera nyegeza na rimwe ariko nakazi katamenyerewe gose ako kazi rero niko gatuma ibintu byose bishoboka uri umufumu muganga wa kienyeji jewe ndakunze gukora ibiganiro byinshi kubera ako kazi sinzi impamvu mwibwe mutakazi ndumiwe oya dushaka abakunzi ba explosive bakamenye nubwo twebwe twaba tukazi nubwo twe tuba tukazi je ndabona hari abandi bantu bariko barakamenya bamwe dushaka kubyivugire wa adresse ku bakunzi ba explosive iyo bavuze imbwa muratahurije arico imbwa nyene imbwa izina imbwa umuti imbwe apana wumbo kama mutahura umuti iyo bavuze imbwa muratahurije arico ego muramaze kuzibonaho imbwa apana tubana nazo ari imbwa zo mu birato muri iyo video hariho party zirimo voilà nico nagomba ko muvuga no aya jewe nkora ubuzi bubiri bujanye n'izo mbwa kandi muri mwebwe umuntu Imana izoha uburyo ivyo bintu azobikore azonshimira jewe nkora dressage bisigura ndagisigura dressage mu bisanzwe ndi umu dog trainer
umudog trainer bisigura ndatraininga imbwa Sien. ndibaza mugiye kuri YouTube muhora mubona ziyambwa z'inzungu bazibwira ibintu zikabikora voilà nawe urafise ukungena ushobora kurera imbwa Voilà. Jewe ivyo ukayibwira ibintu ati ikabikora Congereza ku gifaransa cinshi ukayibwira ati icara nivyo ahanini nkora no kuzorora rero Udushawawa canke Bisigura. bazitwa belge allemand twebwe nizo tworoye zonyene mwishira musanze ukoreramo iryo korora izo mbwa twebwe twitwa dog corner dokona izo mbwa ziva hanze muzororera hehe gazivana numva mbaye Bayinteresa. interesi cyane uzoze muhira ndakwereka numva nshaka kuza hari vraiment. ikiganiro twakoze John Landry promoter ndibaza rakimpa uyu munsi ndazakurungikira ukirara yego vraiment je mu bisanzwe akora ko kazi Intéressant. muri kano akazi kanya kagoye muri kano kanya utunze imbwa zingahe zivana ni muhira nyinshi Kwi- uzoze kwimbwa Ubu rero zose ziri kuri discipline. bien idandazwa amahera ngahe imbwa woroye ukayorora umuntu akaza kuyigura iyo mpere kuzo twe tugura twe izo tugura nkiziheruka kuza iyi zimbutswe yaguzwe $1200 ni ya mixage yawe. iyi zimbutse ndasubiye izambwa zibayeho neza gusumba abantu zijya iyi neza zimbutse gusumba $1200 aha bisigura ngo ako kazi iyo wakicayemo ukicara ugatekana nakazi kameze numva ashaka umuntu ntukanguriye imbwa mbwa ntuke iyo mbwa nyene iyo ya $1200 apana za zindi iyo zimbutse zimbutse kandi numva nkumbuye umuntu Muri izo. azonuka ko ndi imbwa Voilà. acanuka ko izo ndi nzo duheruka kuzana ziba zivuye muri Serbie ziri zikava Pologne zikaca ziza muri Tanzania twe tuzitora muri Tanzania namwe mukazidandaza abakiriya nabo ngaha ya abapeti bazo rero twebwe nibo tugira gute nibo turekura hamwe rero niyo dressage mu bizana twebwe je no mu grand frère wanje twatanguye turaba dog trainer ico twahereye ko ahitawoni uvuze izina ry'uwanje cyangwa ukavuga ijya grand frère ahubwo natangajwe namwe bwo kuri ivyo bintu oya tuba tubizi dushaka kwibwira abandi mu bisanzwe tuba dushaka kwibwira abakunzi Niyo ba job explosive yes nta kindi kintu je nkora aha imbwa wayifashe urayorora nibaza yuko umundi munsi ngira zizogaruka muri explosive cyane kuri ibintu Uretse ko ivyo bino bintu twobigarukako, vyimbwa reka tugume muri turi misi kuri Neza gahunda cane. gahunda y'imbwa. cyane Yes, ati hello ni hello Buja TV ni Ella Clarisse mu Gihosha ndamukiriza Zivan ndamuzi cane courage tonto ingabire kure cane yes niho nkwifuriza ati nitwa Elior Zivan arakaze kabisa nakomera ahubwo arafise indirimbo yitwa Patriote ntitwayibonye patriote ngira no uri kubera bayibonye bakunda video Telo Eh, Buja bakunda TV video cane. daramukije gusa ndababaye cyane kubona Zivan yarahevye football yari umukinyi mwiza vraiment Ulala. nakuze ndamwemera cyane birambabaje vraiment me nakundi umuntu usanga ari umuntu mwakuranye hariya abo bariho kandi benshi turino twese ico gituma kandi ngo barababaye nibihangane ubundi ntiyabihevye ngo aje kwicara kabakusorera imiziki myiza yes hello Sawa. na mahoro namwe ni gute Hello Yes. Buja TV banyita ndi muri Lesotho ndumufana wa Zivan gose mumundamukirize kandi turashoboye komereza aho nyene mu mudusabire akapera ka Neverage thank you ntacu nibaza ko tuza kubirangiriza ko nyuma yo kurangiza ikiganiro ibintu vy'amakapera yes turi ku musozo w'ikiganiro ca explosive turi kumwe na Zivan nibaza yuko turiko turagenda ku musozo ariko Zivan abariri abakunzi bawe twarabaze kubona ko ari benshi bakwitege kwiki muri kano kanya uvuye muri missing eske ntuzohava badeseva ngo ucubireka ko biraboneka ko bagushigikiye n'ivyahe bintu n'izahe strategy wowe ufise ni uvuga ati zino nizo ngiye gukoresha kugira ngo umuziki wanje madaye ndawushikana kure uyu muziki vy'ukuri nawugiyemo ndawiyumvamo maze gutangura kuririmba narumvise ndabikunze gose ntabo nzodeseva kabisa
indirimbo ni nyinshi nabateguriye kandi zirahari kandi vraiment nta munsi numwe nigera ndabatebereza naco gituma ngira bankunda gose ndabaha indirimbo bakazikunda kandi n'ubu mbana ndazibaha kuko zirahari bisigura ngo ntawe nzodeseva ahari kandi bizogenda neza cyane. Yes ku bantu bagerageje kutwakura bikagorana hariho umuntu yanditse message akuze explosive mama ubaho cyane ati uwo mujama n'ukuri narabe angabira umutimbwe twibanire wakoze imbwira zimvye irazimvye Azoze, imbwa $1200 so gupfa kugabira nduguyango nivyunguka $1200 naho nyine nayo bayigura ayo nayo bayirangura sayo bayidandaza izo twebwe nizo tuba tuguze hari Yes. ariko abapeti bazo kameme turapunguza kubera kaba kakiri gato ziba n'ibiki zikiri nto 2 mois amezi 5 kugenda ntituzitanga kuri ayo mahera tuba twaguze kizo mvyeyi sha ndiko ndabona turagabanura kugira ngo nabo bashikirwe ndiko ndibaza iyo mbwa iyo hageze kwivyara vraiment ngiriragirirwa twe amatraitement ntiturara ntituryama bambe vya vraiment muraho Ndakubwiza binakenewe ngira mu ukuri, hageze ibaga ko imbwa ibwagura je na grand frère tumara indwi zibiri tugenda turakuranwa mu ijoro muja kuyiraba nta muntu numwe yigera ryama kugira ngo igomba ivyare mu yifashe cyane nitwe tuyizifasha kumenga imbwa kera zari ivyaza yego ariko twebwe turazifasha kandi ni vyiza urazi kwivyaza nk'ubu urashaka kuvyaza imbwa neza neza tukazifasha hama abapeti tukabakurikirana kuko hariyo iriko irabwagura usanga yaryamye kuri kamwe iriko irapusa kandi ugasanga karapfuye rero urumva kamwe kaza mugahanagura mukagira neza mugashira ku ruhande mugira uko indwi zibiri rero kubera ko buba bwatanguye kubona umuntu arashobora kuruhuka kazi misa nakazi karekare nakazi kare cyane oya ego muzozimire yes yes izo mbuga bakurondera ko nimba kugira bagutore jewe cyane cyane ni YouTube na TikTok nizo mbuga cyane rwose nkoresha ariko ubu na Instagram ndiko wanditse Zevan official ndaboneka ariko nigo rubuga ndiko sa nkubaka gushasha nta bantu benshi ndaruronkako ariko nago ndiko ndagubaka kugira ngo ushobore kumera nk'izo zindi zibiri nabonye kuri TikTok nabana nikomeje buyu ufise community nini ndi mu bantu bagukurikirana kuri TikTok ko hari cyane muri kino gihe hasigaye ari urubuga rwiza gukorera ko n'abandi baririmbyi bijukira gukoresha TikTok cyane merci beaucoup Zivan tugana ku musozo na cyane cyane ku mwanya uri kuraturega tugana ku musozo w'ikiganiro cacu nihe manuro nakahe kajambo banga wotekerera ugwaruka canke aba upcoming canke wa muntu yifuza kuririmba kuba umuririmbyi nka Zivan icambere na mbere novuga no gukomera cyane ibintu byose iyo bigiyemo ari ikintu uza gufita ikintu sohora biragusaba gufita umutima wo kurinda no gukomera kuko hariho abantu aza mu kintu rimwe agakenera soho y'ibihumbi 50 caronka directa yagaruka ariko hariho ibintu navyo ushobora kujamo bikagusaba kurinda no kwigumya ukavuga ati patience ukavuga ati ikintu ndakire ku uyu munsi turi 2024 ndashobora kuzotangura kwinjira 2028 ugakomera muri wewe rero uco novuga nk'abapcoming canke abagomba kuririmba nibaze bafise ico kintu mu mutwe nje gukomera nje kurinda ibindi bizoza nico novuga Zivan wakoze kutwita muri Explosive kandi you are welcome back anytime anyway urahawe ikaze imiryango irakugurukiye